Nigihe cy'isaha 6:10 nga muri studio za Radio Magara Times FM. Muno mwanya rero akaba ari umwanya wo kumviriza amakuru dushikirizwa na Cizaja. Ndakuramukije Cizaja nongera ndakwifuriza ikaze. Ndakuramukije Diana, ndabaramukije namwe nshuti bakunze imisambizi Magatumza FM, nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuno munsi igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Biturutse ku kiza rohonyanganda coronavirus vyatumye urudandazwa rusubira inyuma ku basanzwe bakora uwo mwuga w'ubudandaji. Abasanzwe bajisha ibirago bakanabidandaza batwiganiye uko bakora ibirago bagira ko bashima akazi kabo naho karuhisha ngo kabafitiye akamaro kanini mu ngo zabo ndetse no mu miryango yabo. Mu buhinga bw'ivyuma turiko turafashwa na mugenzi wacu ugiye kubashikiza no makuru akaba ari Jean Ciza. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa biturutse ukiza rohonyanganda coronavirus vyatumye urudandazwa rusubira inyuma ku basanzwe barangura uwo mwuga w'ubudandaji. Tuyisenge Animari umwe mu badandaji yatwiganiye uko urudandazwa rwiwe gwifashe kandi kwari gihe kitabonekamwo amafaranga kuko ataruja n'uruza ruhari. Akabavuye kuri mikro ya mugenzi wacu Diana Nishimwe asanzwe migiriza kuri Radio Magatumza FM. Nko muri kino gihe vrema ibintu byo kudandaza byasubiye inyuma. Turabye nk'amahera twara twinjiza ku munsi canke ku kwezi, iyi corona itarinjira muri Afrika yacu ntabwo ubu tuyaronka. Kandi twaronka amahera afadika ku munsi, ariko ubu turonka amahera make cyane kubera ibi vya corona. Cyane rero nk'ubu turi nko muri kino gihe c'indenga hoho turonka amahera make cyane. Ubu amahera yarasubiye inyuma n'ibidandaza ubu ntibicinjira neza. Hariyo nivyo bagenda kurangura bakabura kubera ko ubu usanga bitameze neza. Ibidandaza vyacu urabona ko turi mu isoko hagati. Isoko yacu ariko ntuboroganije barondera abakozi basanzwe bararira isoko. Nibo rero bararira bakongera bakararira ibi bibanda byose. Amanako tukaza turatanga amahera kira ku kwezi abazamu bararira ino soko. Abasanzwe bajisha ibirago bakanabidandaza batwiganiye uko bakora ibirago bagira ko bashima akazi kabo naho karuhisha ngo kabafitiye akamaro kanini mu ngo zabo no mu miryango yabo. Barampama Joseph umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga bagiriye ko asaba ko bogabanirizwa ibiciro vy'amatagisi mu ntumbero yo kubunganira muri ako kazi kabo mu kwiteza imbere mu ngo zabo. Akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ikirago kijishwa mu Rukama kandi kikajishishwa n'izina yitwa impivu. Urukama ibintu bikegwa mu matsi kandi uriko uhakara hateye ubwoba. Ndakabaje mu myaka irenga 30. Akazi ni keza kwera. Icyo nkeneye nico njyanima ihene gitongo ntangura itongo. Nakazi kameze neza ukitangura umugenzi waciye. Ni ibintu biruhisha. Umugabo ruhuje ntumenye yuko ari cyo wamye urakora. Ushoye ukabura isoko uca usigubica. Kuko ni kintu kitabora. Amatagisi rero tukura mu nzu turiha. Ohanye n'umuntu ikirago agira kujisha hagati mu isoko. Itagisi igihumbi kirago leta amategeko yuko yo yatugabanye ikirago niyo kujya kirato mu minsi yahera nta cyago cyaje ukahanze cyaguma ngahanye nahiwa. Dutandukira yavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Aroni Ndayiragije. Reka n'amakuru tuyahere mu yavugwa mu Burundi abakereziya Katolika beshuze byose ntari bazibira shingiro ivuga ko ani mugiye inama ya Episkopi Katolika mu Burundi ivuga ko yababajwe no kumva sentari yabahize kudashingwa yatangaje ko yari yayihaye ibirego ku bijanye n'amatora aheruka. Ubu rwego rumenyesha ko amahinyu rwashikirije iyo sentare ariyo yari yabyisabiye umugabo ko yatigeze yitwara. Abasenyeri ba Katolika basigura ko ibi bishobora gutuma haba abagwitiranya n'umugambwe canke ivyiyumviro akari nacyo gituma bashimye kubigaragaza no kubisigura. Mu itangazo ryabo abo bepiskopi bahamagarira abarundi bose gukunda ukuri n'ubutungane hamwe no kuremesha amahoro n'ubumwe mu gihugu cyabo. Banongera ko bavuga ko bakiriye neza ibyavuye mu matora nkuko byashikirijwe na sentare yubahirizwa bw'icyo shingiro kwigenekerezo rya 4 kuno kwezi. Abo basenyeri muri iryo tangazo barakeje barese ndayishimiye ariko bongera bemeza ko n'ubu iryo bavuze yuko amatora azwe n'utunenge n'ubu bakirigumye ko. Ayavuga mu Rwanda ubutumwa bw'itangazo bushikiranganze bujeje imigenderanire n'amakungu bwarungikiye Uburundi bwaragaragaje ko hariho gushaka kunagura imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ko yatosekaye kuva mu 2015.
iri kete rivuga riti leta y'u Rwanda yifuza gukeza umukuru w'igihugu yari yatorewe gutwara Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. U Rwanda kandi ruboneyeho akaryo ko kwemeza ko rufise ugushaka ko gusubira kunagura imigenderanire myiza yamyeho kuva kera hagati y'ibi bihugu byacu bivukana. Itangazo ribandanye rivuga ko u Rwanda rwifuza abarundi amagara meza, amahoro n'iterambere cyane cyane muri iki gihe cy'umugera wa coronavirus. Ibi byatanguye gutera amakenga abatari bake ko iryo tangazo ritoba ari ry'ukuri. Yamara umushikiranganje ajeje imigenderanire n'abandi makungu yemeza ko ari ukuri, ndetse anavuga ko ubwo butumwa bwamaze gushika ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubwo bushikiranganje. Ku rubuga rwa Twitter umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aturukamo wemeje ko wakiriye ubwo butumwa bwarungitswe na leta y'u Rwanda. Uretse u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko birimo Tanzania na Kenya navyo vyakeje Ndayishimiye yatorewe ku majwi arenga gato 68% nk'uko vyemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Muyavugwa muri Sudani y'Epfo, Vice President wa mbere wa Sudani y'Epfo na madamu wiwe baravuye mu byo bita akato. Vice President wa mbere wa Sudani y'Epfo Riek Machar na madamu wiwe Angelina Teny basubiye ku kazi uyu munsi wa mbere nyuma yo kurangiza neza iminsi 14 y'akato bari bashizemo kubw'umugera wa coronavirus. Angelina Teny ni ministre w'ingabo ajejwe ibibazo by'abavuye ku rugamba muri Sudani y'Epfo. Wewe n'umugabo wiwe basubiye ku kazi kuva ku munsi wa mbere mu gihe bari bamaze iminsi 14 bugaraniwe mu nzu kubwo umugera wa coronavirus. Hayavugwa muri Tanzania naho Perezida John Pombe Magufuli Tanzania yatangaje ko iki gihugu kitarimo umugera wa coronavirus kubera amasengesho y'abanyagihugu. Aha akaba hari mu rusengero ruri mu gisagara ca Dodoma. Magufuli yabwiye abasenga ati Imana ishimwe ko umugera wa coronavirus watsinzwe, anashima ko atadufuka bumwa canke uturinda ntoki bambaye. Ishiramwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rafite impungenge ritewe n'uburyo leta ya Tanzania iri kiritwara muri ico gihe cy'umugera wa coronavirus. Kuva iki kiza cha coronavirus cisasiye isi ndetse na Tanzania ubwayo, Magufuli yasavye abantu gukomeza kuja gusenga haba mu sengero cyangwa mu bisigiti kuko ngo amasengesho azotsinda iyo virisi. Leta ya Tanzania ikaba yahagaritse gutangaza amakuru yuko umugera uriko uragenda mu gihugu. Kwigerekerezo rya 2029 ndamukiza no mwaka turimo, umunsi Tanzania iheruka kuvuga amakuru kuri iki kiza cha coronavirus, hari abanduye barenga 509 yishe. Gusa mu kwezi guheze kwa gatanu Magufuli yemeje ko mu bitaro byo mu gisagara ca Dar es Salaam hasigaye abantu bane gusa abanduye umugera wa coronavirus. Magufuli rero abandanya avuga yuko mu kwezi kwa gatanu leta ya Tanzania yarakanye ivyavuzwe na ambasade ya Amerika muri Dar es Salaam hari ibyago byinshi by'abanduye iyo ndwara kandi ko ibitaro vyaho vyuzuye abagwayi b'umugera wa guma mu rugo. Cyo kiriya nyene muri Tanzania ishyirahamwe rijejwe gutanga imfungurwa ku isi PAM ryatanguye guha imfungurwa abarundi bari mu nkambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Ibi biribwa batari basanzwe bamenyereye kuko kuva bahunga bari babahindurire bafungura ubugari bw'ibigori n'ibiharage gusa. Rero aha bakavuga ko abana abageze mu zabukuru, abagwayi ndetse bari babangamiwe n'izo funguro batari bamenyereye. Nyuma yabo PAM ifatiye ingingo yo kubahindurira ibiribwa, hari kwezi guheze umuntu umwe aronswa ibiro 4 by'umuceri aho impunzi ziri Muta, Mutenderi, Nyarugusu barashima cyane iyo ngabire ndetse ibyo biribwa bariko bararonswa. Iryo shyirahamwe rijeje amagara y'abantu. Aho ndayiragije amakuru y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku bwa Radio Magara Times FM.
aha ni naho turangirije amakuru yacu reka dushimire mwege mwese mwarimu yateze yompi dushimire urwanda rwa radio Magatamza FM go gwaturukanije ano makuru dushimire Aronda iragije ndetse dushimire na Armel Bigirimana yarari mu buhinga bw'ivyuma Ciza Jean nje nabashikirije naho butaha Gwino muri sanze muri radio Magatamza FM